Mwaramutse amahoro namwiriwe neza abakunzi ba Royal TV muko murankurikirana bivanye naho muherereye. Ni Bella Shaka kuri micro za Royal TV nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro bitandukanye. Uno musi turi kwa kane no musi w'inkuru nyigisho. Murabizi yuko buri wa kane turonka inkuru nyigisho iyo bitagoranye cyane. Inkuru nyigisho itegezwa kuboneka kuri Royal TV. Wowe uri kurankurikirana utaragira abonnement subscribe kanda kuri subscribe kugira ngo wifatikanye natwe inkuru nyigisho n'ibindi biganiro ntibizigere bigucika. Tubandanye muri bwa bumwe. Wowe umaze gutanga kuri ino ino video shira muri commentaire uvuga ati turi kumwe, n'inyuma ya video uze gushaka muri commentaire kugira ngo tubandanye muri bwa bumwe. Uno munsi naguteguriye inkuru nyigisho iryoshe cyane izo kugusigira leçon morale idasanzwe kuri buno buzima tubayemo, na cyane cyane ku bantu bamaze gufata inzira yo gukurikira Imana ibihe byabo vyose. Duhura na byinshi bitugerageza. Ino nkuru nyigisho iza kugusigira message ikomeye cyane. Wowe uri umwigeme, wowe uri umusore, wowe uri umumama, uri umupapa, ufata gatebe cyane kugira ngo ino nkuru ntigucike. Wongere kandi ukore partage kugira ngo n'abandi bose ibashikire. Ntuhanurwe wenyene, nturonke ubutumwa wenyene, ariko bushikire henshi hashoboka. Murabizi intumbero y'inkuru nyigisho no guhanurana, no gukomezanya, ni guhana ivyumviro, ni guhana ubumenyi twagiye dukura hirya no hino muri buno buzima busanzwe tubayemwo. Inyuma rero ya kamera ni Elfeja akadufasha kugira ngo ano ma image agushikira asa neza, video uyibone imeze neza. Reka tumubwire nti courage mu kazi kiwe, tubandanye ibikorwa ari byiza cyane muri bwa bumwe. Uno musi nakuzaniye inkuru y'umwigeme yitwa Nadege. Nadege n'umwigeme yakuriye mu muryango udasenga. Nadege yavukiye mu muryango udakijijwe. Papa we na mama wiwe barabarozi, bajya bita abakinzi bavyuka mijoro gukinda, baroga abantu, batanga n'ibitambo wanashaka. Nadege mwana bavukana 12 yari umuhererezi. Abavyeyi biwe buriko barose umwana, buriko bibarutse umwana agikwiza imyaka 5 baca bamutanga igitambo. Ndakubwije ukuri ko mu bana bose bavukanye na Nadege atamwana numwe yigeza kwiza imyaka 6, bose ku myaka 4 baba bitavye Imana, ku myaka 3, ku myaka 2 canke akiri agahinja akaba arapfuye. Iyo yari sezerano, ryari sezerano bagiranye mu isi y'umwijima abavyeyi ba Nadege kugira ngo babandanye bafise imitungo myinshi. Barabakire, bari barubatse amazu menshi, bari bafise ibanza vyinshi, eka mu maguzi atunga bari barimwo. Nadege rero namwe bavuga bati ishaka ry'Imana riba rikomeye gusumba ikindi kintu cyose. Nadege amaze kwiza imyaka 5 baragerageje kumutanga mu kuzimu biranka. Baragerageje gutanga ibitambo, ivyo batongera vyose Nadege yarakuze. Hamwe bavuga bati igiti kirakurira mu babaji kandi kikabaho. Yarakuze kugeza aho kwiza imyaka 15. Abavyeyi bamureze ariko bagatangazwa n'ukuntu Nadege vyase yuko apfa mu bitambo byose bagerageje kumutanga gitambo. Nadege rero namaze kwiza imyaka 15 yaronka ubutumwa, bari bamutumye mu kagururo gusuma. Nadege acahura n'abavuga butumwa ko batanga ubutumwa, aca arakizwa. Amaze gukizwa atangura kwiga ivy'ijambo ry'Imana, atangura kwiga ivy'ubwami bw'Imana. Nadege arahindura inzira, afata inzira nziza gukurikira Imana mu buzima bwiwe. Niho kusha atangura kuzaja ku makoraniro, ashitse mu iragasenga, agafata umwanya agasenga, agatamuza imyuka mibi. Burukoro yasenga niko abavyeyi biwe byabajya bikababuza amahoro, kuko murabizi neza yuko umuco n'umwijima ntibishobora guhura na rimwe muri buno buzima tubayemo. Nadege rero uko yasenga abavyeyi bamaze kumva yuko bibarenge, bamaze kumva yuko bibaruhije, bafata ingingo yo kumwirukana Nadege bamukura muhira. Baramubwira bati ntitugukeneye ngaha muhira, ko bamaze gufata iyo nzira yawe tutazi niyo wabikuye, fata inzira ugende bazokwera abavyeyi abo wamaze guhitamo. Nadege acagenda abitura pasteri, aramubwira ati je uko biri kose bimeze ukunuko muhira banyirukanye kandi sifisi yo ndiko ndaja, simbona niko ubuzima bwanje bugiye kubaho. Pasteri yamwishuye ati inzira wafashe ntuzigere wicuza na rimwe, wakurikiye inzira n'ukuri y'ubugingo kandi ntacu uzigera ukera mu buzima bwawe. Ico gihe yari abamisiyoneri bari bavuye hanze, bariko bakorana n'ugwaruka. Nadege racha bitomboreramo acaronka amahigwe yo kubana n'umumisiyoneri yari afise imyaka 10 yo kuba muri ico gihugu Nadege yabamwo mu by'ubutumwa, gutangatanga ubutumwa bw'ubwami. Nadege rero yari citegerezo ciza mu babanyi, yari umwana afise indero nziza, eka kuri eglise akarorero keza kose bagatanga kuri Nadege. Nadege yarazigamye ubuto bwiwe, yari umwana mu ngeso zose, yaririnda, yarasenga, yarubaha, eka ibintu byose yabikora neza cyane.
igihe cyose yabaye amakonferanse y'ugwaruka Nadege niwe igihe cyose yahagarara agahanura abandi, niwe yahagarara agatanga ubutumwa, niwe yabuza yigisha abandi bigeme kwama bigengesera, kwama birinda abasore n'abagabo b'ivyigenze kugira ngo baziga mu buto bwabo, kugira ngo hatagira ikintu na kimwe cangiriza ubuto bwabo canke ngo kibateshe intumbero. Ubona yuko icubahiro canke se agateka karigura aho kari, kandi icubahiro aho kiri uragiharanira. Nadege rero abasore benshi baramwipfuza, babonye ukuntu ari umwana w'indero, benshi baza ari abasore b'ivyaduka bashaka gusa kumutesha intumbero, ariko Nadege kubera ugusenga kwiwe ntago bigeze bashobora yuko bomugwisha canke se bamuteshe intumbero yari yarihaye mu buzima bwiwe. Ati none mbega Nadege byamugendekeye gute mu nyuma? Nadege hari umusore yitwa Christian, yari umukirisi mushasha, niwe yaracakira Yesu nk'umukiza n'umutabazi mu buzima bwiwe. Uyo muhungu rero aravye ukuntu Nadege yitwara, aravye ukuntu Nadege indero yiwe, ukuntu ameze mu kibano, mbese no kuri eglise, agerageza kumwinjira no kumurondera kugira ngo aronke ikibanza kuri Nadege. Umunsi umwe Nadege avuye gusenga, amiga yo kumugoroba ariko arataha, uyo musore ari nyuma yiwe aramubwira ati Sir Nadege, ndashaka kuvugana nawe. Nadege arahagarara aramumviriza, ambwira ati nibikiga mukirisi umushasha. Arambwira ati Nadege, je uko biri kose ndavye ukuntu umeze, ndakuravye imisi itari mike, ndavye indero yawe, ubuntu bwawe, ukuntu witwara mu kibano, ndumva neza yuko nipfuza ko wozombera mama w'abana. Je ndumva yuko ndi tayari kubana nawe ukambera umufasha w'ubuzima bwanje bwose. Nadege yaravye umusore, abona kwafire yari afise mu mutwe, ukuntu yari ameze, kuko niyo yari agikizwa. Arambwira ati uko biri kose je ndiko ndanakuraba, iyo kwafire yawe yo mu mutwe ndabona neza yuko ntago vyoheza bikamera neza jewe nawe mu gihe ukimeze uko, kuko je nubaha Imana kandi sinifuza ikintu na kimwe kintesha intumbero. Umusore ambwira ati Nadege, ntugire ikibazo, jewe ndi tayari guhindura buri kimwe, ariko ndonka amahirwe yo kubana nawe umbere umufasha w'ubuzima bwanje. Nadege ati wow, iryo riba ari jambo rimwubatse. Aravuga ati uyu muhungu uko biri kose ari serieux, umuntu yemeye yuko yonahinduka ku bwanje, bisigura yuko ari tayari gufata ubuzima bwanje akabusha mu maboko yiwe, akambera umutware w'ubuzima bwanje bwose. Umuhungu aramubwira ati Nadege, nyizere jewe ntago ndi kigwarudubi kandi ntago nje kugutesha umurongo, ahubwo nshaka yuko tuzogira urugo rwiza, kandi ndi tayari gushika muhiri wanyu nkatanga inkwano, umwanya ari wose uvyifuza jewe uzo umbwire nitegure inze, hama twibanire umbere umufasha w'ubuzima bwanje. Ndabona yuko atari wewe nta wundi muntu nifuza yuko yombera umufasha w'ubuzima bwanje atari uwitwa Nadege. Nadege ati wow. Nadege cafata ambwira ati jewe rero mu mwanya tuzoyaga uwundi munsi. Nadege cagenda ku mukozi w'Imana arabimwiganira. Umukozi w'Imana ambwira ati Nadege, uko biri kose iyo nzira ntago ari mbi, ariko banza kwanza usengere ujya musore, sengera amahitamo yawe ugiye kugira, kubera urashaka kubona ibisayangana, urashaka kubona ko ari umuntu mwiza ariko utazi kiri muri we. Fata kwanza ingingo ya mbere yo kumusengera. Nadege ati urakoze mukozi w'Imana, urakoze cyane, iyo niyo yari kuba intambwe ya mbere nari gutera imbere yuko nza no kubikubwira. Urakoze rero kunkebura, ndagushimiye. Nadege bavuye ngaha baragiye, bari ku makoraniro abakirisi batangura kubona Nadege ari hafi na hafi n'uyo musore, batangura kuvugana ati namwabonye yuko Nadege asigaye ari hafi na hafi na Christian. Biravugwa uko mu bakirisu. Nadege arataha, niho rero ku mugoroba wa weekend ikurikira wa musore Christian aza kuraba Nadege ahantu yaba. Amaze kuza kumuraba ahantu yaba, kubera yuko aba missionnaire akenshi barava muri yo ntara bari barimwo bakagenda kuvuga ubutumwa ahandi. Nadege ko yaraserukiye ugwaruka akaguma kuri iryo shengero akurikirana ivyo ugwaruka byaho ngaho nyene yasengera, nabo bakaca bagenda kure bakaja kuvugayo ubutumwa. Ico gero bari bafashe urugendo bagenda gutanga ubutumwa mu zindi ntara. Wa musore abaraje kuraba Nadege, amusigurira ukuntu amukunda, amusigurira ukuntu yo namupfira, amusigurira ukuntu ashaka gushika muhira vuba bidatinze, amutangira inkwano maze bakore ubukwe buhezagiwe n'Imana, imbere y'Imana n'abantu bibanire bizwi. Niho rero akimubwira uko, Nadege aravuga ati nta kibazo jewe nditeguye, kuko yarabona neza yuko Christian ari umusore ari tayari kuba yofata umwanzuro, kuba yofata decision yo kubana na ubuzima bwe bwose akamubera umufasha. Muri mwanya ashambye ati jewe rero numva ndushe, numva shaka kuruhuka,
akivuga uko imvura nayo bitanguye kugwa hanze. Imvura iragwa. Aramubwira ati Christian, kubera yuko imvura igubuye sinoreka ngo ugende muri no mvura. Wewe nuruhuke ngaha muri saro ahihereza wewe ucutaha je ndagiye kuryama mu cumba mbe ndaruhurira umutwe. Christian avuga ati nta kibazo mukundwa genda. Umukobwa aragenda no mu cumba arashika araryama arugara. Haize nk'iminota 5 ashize umutwe hasi Christian abaraje aradodora. Umukobwa arugura avuga ati mukunzi nibiki ko undodoreye ko aya masaha. Arambwira ati je uko biri kose numva imbeho ari nyinshi bivanye n'ino mvura iri kiragwa. Ndakwinginze uze umbe hafi numve n'ubushuhe bwawe mu mubiri wanje. Umugore aravuga ati ariko Christian urabizi yuko je nawe utarashingirwa ngo ndakubera umugore wawe nawe umbere umugabo wanje. Twicare abakundana twicare abakunzi. Christian aramubwira ati uko biri kose jewe ndizera neza yuko ndagukunda kandi shaka ko tubana. None se ntuzombera umugore wanje? Yego cyane. None kubera iki nubu utonyiha ko namaze gufata umwanzuro naramaze no guhindura kwafe kubera wewe, namaze guhindura buri kimwe kubera wewe. Kubera iki none utafata decision yuko je nawe twobishira mu buryo ukambera umugore guhera rino saha tukaba umwe. Mu vyukuri byaramugoye cyane na Deje, ariko bivanye nuko yaramaze kumva yuko amukunda acabona yuko nawe ari tayari, abona ko atagisigaye yuko babishira mu buryo. Na Deje yasanze yamaze kwemera ikiba kiraba, barabonana by'umubiri, umuhungu aragenda na Deje nawe aguma ngaho. Mu vyukuri bagize ibihe vyiza kubera urukundo, ariko kandi na Deje bwa rugambere abikoze harimo no kubabara, ariko ibihe byari byiza, wari umunsi w'urukundo rwabo bubatse ikintu gikomeye cyane. Iminsi iragenda iracaho, kuva uyo munsi na Deje yaragerageje kumurondera Christian ntiyamutora. Ukwezi kugihera ararinda ko aje mu butinyanka arabura. Kumbe na Deje inda yari maze kwinjira. Arasenga Imana aravuga ati Mana ko nariko ndamuronka Christian uramfashe sinsange naramaze gusama inda, ntago biri mu ndoto yanje bivanye n'impanuro mpereza abandi nuko abandi bambona n'ukuntu ndi example ku bandi. Hamwe ivyo bakoko byarabaye uko ndumva neza yuko go bari uruhombo rukomeye kuri jewe, kandi numva ko ntari tayari kuba norera umwana canke se mbyare umwana ntarubaka ugwanje. Umuhungu uko yagerageza kumurondera aramubura. Niyo rero na Deje ku rusengero batangura kubaza mbeko utakibona na Deje yaramaze kumara ukwezi ataza. Ba missionnaire nabo bari mare igihe bibereye iyo ruguru bataragaruka. Na Deje bagerageza kubaza ati mbega na Deje bimeze gute. Na Deje niyo rero umukozi Imana afata ingingo yo kumusanga muhira aje kumubaza ikibazo yo bafise. Aramusanga muhira aramuyagira. Aramubwira neza yuko kugera iyo saha amaze kuba afise inda ya Christian, kandi Christian nawe yaramaze guhunga. Arambwira tuko biri kose ntago biri mu ndoto yanje yuko jewe no byara umwana ntarubaka ugwanje. Ndumva yuko amahigwe sigaranye nayo gukuramwe inonda nkabandanya akazi k'Imana kugira ngo nibinyicire reputation, nibinyicire uruvugo bivanye na image ishusho narifise ku bandi, ndi nk'akaroro keza ku bandi. Ndumva yuko niteguye ikintu na kimwe cyoza kinyicira amateka meza nsanzwe mfise. Umukozi Imana arambwira ati na Deje ntukore iryo kosa ryo gukuramwo inda, kuko ushaka kuyikuramwo icambere uzoba wishe imbere y'Imana. Kuko wakoze ikosa ya mbere uyo mwana n'umuvyare umurere, ndazi neza natwe nk'urusengero tuzogushigikira kandi ntacazobura uyo mwana, tuzokotiza amafaranga tukube hafi nta kintu kimuzigera ubura. Ariko muyo mwana na Deje nta kimwe yigeze yumva, yavuze ati jewe numva yuko mu mutima wanje ari gukuramwo inonda hama nkabandanya umurimo w'Imana nta kibazo. Umukozi Imana kigenda na Deje aho yagenda bunda abamubona inkuru iramenyekana, batangura kubivuga yuko na Deje afise inda. Babakobwa basengana bavuga ati kumbe na Deje kweri Satani yaramugendeye cyane kuba yotwara inda agashukwa na Christian ngo aramukunda mu nyuma akamutenda akacahunga. Numva yuko ni gihombo gikomeye, ariko Imana yo mwijuru imubabarire kandi imugirire neza, imufashe imuhe gukomera. Mbega nawe wibonye mugenzi waguye mu kibazo uhora umusengera Imana imufashe gukomera cyangwa uvuga ati twari tubizi ko ariko bizogenda. Na Deje rero acafata decision genda kuko umudokiteri aramwiganira ikibazo cyo bambwiye ko ashaka gukura mwinda. Ujya mu dokiteri nawe acasanga umuntu afise kwizera asenga, arambwiye ati na Deje ntago no gwanura ngo ukuremwe inonda, kuko hari benshi bamaje muri ubwo buryo nkabahanura base kumva nkaza kuronka ubutumwa mu nyuma yuko bitavye Imana bagiye bajanye n'izo nda bashase gukurayo. Na Deje avuga ati oya je ndaza abantu benshi mpandavye abantu benshi bazikurayo kandi ntibagira ico baba. Muri uwo mwanya umugwariza yamaze kwinjira mu byumviro vya na Deje kugira ngo amwereke yuko koroherwa ari gufata yanda akayikuramwo. Na Deje rero uyo muganga bamaze ko batumvikanye acarava kuri uyo aja ku wundi. Uyo muganga w'umumama yarakuramwe amada cyane y'abakobwa.
rero narije agishika uyo mama aramubwira ati biraza kugenda neza ntugire ikibazo ikintu cyose kiragenda neza aramutera umuti wo gukuramo iyo nda Nadege arataha muhira amaze gutaha muhira akomeza kuva arava cyane gushika naho Nadege umwuka wiwe umuvamwo Nadege abayitavye Imana na yanda ntiyavamwo baba barajanye n'uyo bebe we yarakiri munda inkuru iramenyekana bose baraza baba missionnaire baragaruka basanga Nadege yaramaze kwitaba Imana bagenzi rero mbega ukuye iki muri no nkuru nyigisho y'uno munsi gerageza gusuzuma amahitamo yawe gerageza kumvira gusumba ibitambo kumvira gusumba sacrifice zose zibaho kwinosi raba neza yuko uhagaze neza maze urinde inyenyeri yawe ikintu na kimwe coza kizimya si byose bigutwengera si bose baza mu buryo bwiyoroheje koko aba ari abantu beza kuri wowe akesha gusanga umugwanizi yiyorosha kuri wewe kugira ngo ashobore kukuronka cyangwa se akugwishe muravyumva yuko Nadege uretse n'ibikorwa byiza yakora ntibyabaye byikibukwa bivanye nuko yagize amaherezo mabi agira amaherezo ya gihonomo muravyumva neza yuko rero amahitamo ugira ibigeragezo uhura navyo akenshi usanga ibigeragezo ari imitego y'umugwaniza bashize imbere yawe kugira ngo ntubone ibyiza biri imbere mumva yuko Nadege bivanye nuko yari umwana mwiza muri kahise ariko mumva yuko byarangiye nabi umugwaniza yaramugerageje birakunda maze aramutsinda irinde kugwa mu kigeragezo maze ngo kigutsinde ahubwo igakugwana nikibi nigisa naco maze wewe ugitsinde igakumvira impanuro z'abavyeyi igakumvira impanuro z'abagukuriye muri mwemu kugira ngo ejo nejo bundi ukomeze kubaka umushinge urama mu mahitamo amaze kugira yo gukorera Imana cyangwa se ibindi bintu burimwo yaba ari muhira mu kibano uri umwana ku bavyeyi cyangwa se mu kazi n'ahandi iga kuba umuntu yumvira iga kuba umuntu yirinda kugira ngo akenshi iciza kukironka birashobora kuba ari ibintu bitoroshe bashaka guca mu bigeragezo byinshi kugira ngo uronke iciza ariko kugitakaza n'umunota umwe isegonda rimwe byose bikaba birapfuye bikaba biribagiranywe inkuru nyinshi no musero yariyo ukuremo inyigisho ikomeye nabakuye mu nyigisho ishire muri comment wongere kandi ugire partage kugira ngo nabandi bose ibashikire dukomeze guhanahana ivyumviro no guhanurana kugira ngo namba toye tumize nabi namba harimo agahaze tugerageze gukosora no kwitunganya kugira ngo tugume duhagaze tugume duhagaze turi abashitse kuri wa munzane twese twimirije gucako yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV nkuko mumenyereye no munsi wa musi nkuru nyigisho reka ndagushimire wewe wakurikiranye no nkuru gushika ubu ugire aho uba wubahwe Imana iguhunda imigisha myinshi cyane mu kibano mu kazi kawe mu vyashara vyawe kugira ngo ubere umugisha benshi wibuke iyo uronse ko usangira nabandi naho ubutaha rero bye bye. Imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragasa tutinduta muri Roy TV TV atanye kuzaza TV ibitabigacika ni Roy TV mama hambere hahise tahuye n'ama TV atandukanye kuzaza TV ibitabigacika ni Roy